Gena sariyo. Ubwiza bwirwe amakuru. Wambaye neza kwanza. Urakoze. Ndiko ko ibebeje gose nibiki. Oya ko mbwe nambaye neza nambaye kamambiri. Oya ntukurabona ohere yo. Saneza muri komate mubimubwira. No muntu ari he? Mama ye. Yakubonye kiragenda yansi ko amahera yanje yakora. Yasamara yego kwera amahera yakwe yansi kuda. Nituraba handi basi. No gucika. Jewe. Ewe tucikira hehe ko. Tucikira hebra. Nabandi ko bazimana ivyayi mu gitondo. Nejo nzimaniki. Kandi maze kubona ko ikintu Imana yandemeye. Ni kuronka ibintu by'abandi bitari Rwanda. Kubera ivyo ndose bija mu bandi ibije wanje. Byinshi nukuri. Basi ngene kwera umuryango ari munini usanga ndikonduhira abandi cyane gusa ko niruhira. Rero gutanga ni ibintu bisanzwe. Nari mfuye. Ivyo byo ni handi Imana gusa yongera igihe umuntu. Naragwaye. Numva nkafungura ibintu ngumva bingoye nabi ngatangura kuva misa nkabara mu mugongo nkibiri nako ndayibura nibazaniye stoma ndaje kwivuza stoma wapi bacha baranuma nje gukoresha ecography abdominal ngiye kwikoresha tasanga se amakarikire ni yamabuye usanga ja munda ugiye muri block bagusinziriza umubiri wose uvuga ati handa byuka cyangwa sinzuka nararize ndi muri block umuganga arambazanira ababayiki sikoze yabaki sikoze tuzinaye acina mugana kwifisa ubwo bufa heri yara umusheri gusa kumugore wiwe ashandi singo bamuri hakuza murankomeretsa rero ndabisaba nera bavyavura singo wewe umukobwa mwiza nkawe gutiyo basingo ngayi bujumbo wandoza ndogore oya jenda kwekana urukundo tamera rurimo ni rudoherera Ego nirujyo harurabiha mugabo nagenda kubwire urukundo nago wagiye kugera kujya inkoko kujya kunywa kave kawe uri kumwe n'umuntu ndakunda amasaha nava hari amasaha nava hari ukubwa ari ibintu cyo ndi mu mana binyize hamwe kubutandika ikimenyetso mana iki gikombe kindenganye maze kugera mu 10 nagerageje kuyanyarutsa nahise imyaka 16 ndahagarika kubera nari natwaye inda ndavyara maze kuvyara bishobora ngo mbana n'umugabo turabana ariko tubana nabi cyane pe nyine basha hamwe yombwira ko ingo zisigaye ari mwize n'ubwo nubatse ubwo rugo rwa nubatse no biheba ngikumiruko kubera numva menga ubu niho nubafise amahoro gusumba aho nahoze ariko ubwo nari ndimo mu ncamake narukundo rwari rurimo ikindi rwarimo intambara Warimo ingwano na karate nize sindo mujidoka none umva naye kubishobora urukundo nari ngini muto mfite 16 nari ngikeneye urukundo hamwe abavyeyi bari bagejeje ubundi abandanyiriza ndarubura habwo nja kwiga karate kandi nabishoboye atanga upfura no mu wirandemera bivuze ngo sinari ndabishoboye byarananiye nariko ndihata ndafise ukuntu nihambira ku kintu Frani mfise defo yo kwihambira ku bintu je nashatse ikintu sindakiva ko naho kiba ari kibi Yo nera haha uyehega ntumu iki gitondo ni gute meze neza vuye mu gitondo tembera niki gitondo wiki gitondo naho nyene gena sariyo ubwiza bwirwe amakuru wambaye neza kwanza urakoze ndiko ko ibebeje gose nibiki oya ko mbwe nambaye neza nambaye kamambiri oya ntukurabona ohere yo saneza muri komate mubimubwira ingene yambaye ingene asaho nyene n'amafimi meza ni sawa twiza go bravo ndakoye sinari kugira ntakuvugishije urabizi ko ariwe byanze ndabizi none ndenga none kurenganya ucuramutsa ndi imbere nta wundi muntu ufise amakuru rero uratashe ugihe ndatashe tucane muhira rero usangira icyaje mu gatondo ubu ni mu gatondo mufite mwiza ari imana bisaba kumva chamithana nk'umukate kwibarabara mwahindutse abantu ndemiriza yabwiye ko araguhinduka ariko kiwara ibintu byahinduye shaka nela makuru rero entre twarasuye film abantu mutaraza kuyiraba je nayibonye kwanza save the date season ya kabiri cyane ndaguprofise d'abord ni filme nziza bariko yaraba kuri YouTube maze gije kwanza kuyiraba nazirutse umunsi mu gatondo yarabigeze ku ma views meza cyane sigara c'est vrai no sinari mu tournage hajya no mu majyo mu tournage ku buryo urarayo ariko tumara n'indwa
uriko murakora ni rubisi kandi za masinema y'abiri seri guhera mu gitondo tugashikana saa 10 y'ijoro canke saa 9 y'ijoro katuryama saa 2 saa 3 dusoza tugakora afite ari abantu babakurikirana amasinema yanyu basi tabayizeye yuko basi mari ibintu mufata umwanya munini ku buryo mashobora kugira ikinirwa yo munsi wose ubizi umuhinga wo kubimenya aza kuyitere akaraba akajya kanu gatonya ko gutambuka umwanya kamara akora agafata konyene afite ijya filme y'isaha murashobora kuyikora nk'indwi yose yego birakomeye cyane twibandanirize rero yose filme y'isaha kusanzwe none season ama episode 12 ushaka kuyikora indwi zibiri indwi zibiri turaza ko nkuko ndakubwira ne wumva none nta bundi buzima bumubayeho none ndo kumukora none ubu nashakazi urakaze mwabantu mwerera murashimiza muze muraziraba ko deje urumva yuko nta bindi bintu mufite mukora mutudugiriza utuviews n'ababone benshi entre gusa ababone bariho vraiment ariko biva n'abantu barasinema uza gusanga ababone batangaya n'ama-views ni menshi cyane kuri kimutagira subscribe none kuri kimutayikora kuri kimutagira subscribe ranunye kwa bazi niko tumwe tubandana gatura ni wanyu sintuca nga wambwiye ko gombo je jenje muhiri wanyu wabese rimwe ndiguriranira okay tugende basinagurira wana yaje cyo yari yabayesiriye ngumushitsi mwiza arizima bakacije kugira n'umukate tugende jurangurira entre tamira kujya mera yawe kera urabitse ukuri nana kimwe uyarira mu isite uyarya nabi oya mu isite ni sawa bayaguriye hano urabira match je na match nza kura na match igira abarakavungiye ariko barakavuye kanwa kanjye si ari bose kirugana no munda kuguriye bose kirugana no muntu ari he mama ye yakubonye kiragenda yansi ko amahera yanjye yakora yasamara yego kwera amahera yakwe yansi kuda nituraba handi bazi no gucika jewe tucikira hehe ko tucikira hebra n'abandi ko bazimana ivyayi mu gitondo nejo nzimanike zese raw jus energie hodi turaronka energie kanya nka zibiri ni nawe urimwo dufashe ni nawe urimwo nari ndahugurira wenyene je niyibagire nagira ugura umushitsi gusa ariko ante tabara waraye gukumva bisaba kunywa kane yawe uramusubira ugaruka neza ariko energie ngo sinziza ku badamu no kubahungu nawe nibishigikiye kubahungu ni sawa genda nkura bukuntu uzozingama birakosha c'est vrai kuzingama mu buhe buryo oya navyonze ibirenze ivyo sindabivuze namwe vyonze c'est vrai aye vraiment energie sinziza ariko unywa kamwe none kamwe ni bon baje wowe nka kamwe imisi yose urumva ko nagwaye nararusha arare kugarura none uragofera none uragaruza kwe uragaruza igihumbi umbiriza igihumbi umva ndabwira imana yatuvugiye ko zoga turusha none ubwira genda kubotike usigaye igihumbi hari ngasigaye igihumbi hari ngasigaye igihumbi batana kisa entre tabaye ko turi imbere ya kamera ukugaruza uri imbere ya kamera gane yego je ndabibona ubuzima maisha oya abantu mukunda runero tugiye ku botike tuguze energie aragaruza 1000 bare ari umustar none kuyasigaye umuntu mukunda none mungunda cyasika igihumbi oya igihumbi ndera sho ibaze nk'umuntu ushoriye ari umufana wawe oya cyase umufana ubizi gute okay ari umufana yawe cayimbwira urana frani je ndatanga kandi maze kubona ko ikintu imana yandemeye ni kuronka ibintu by'abandi bitari Rwanda kubera ibyo ndose bija mu bandi ibije wanje byinshi nukuri basi ngene kwera umuryango ari munini usanga dukonduhira abandi cyane gusa ko niruhira rero gutanga ni ibintu bisanzwe bon ariko sukuruhira abandi nibaza yuko kuruhira umuryango bon yes basi nshatse gukora ko byavure ni kumezi uyu acushe bwa wundi oya sinshushe bo oya habasi hari abantu basi ngaha mu gisagara vraiment abaye ubuzima bwiwe atarajwe ishinga n'abavyeyi abo bavukana neva yabo bavukana canke baba kuzine je mama wanje none ko yandihiye minervare no imwishura gute nayo irihiye batonya abantu cyo bigenda gute kandi unifura muhira mfura wowe uri kuradukurikirana ivyo wiwanyu urabikora vya vrai na muntu atekora ubuzima bwaragoye numva nuguhangayika
hongera uhangayikira abiwanyu niko bimeze turaye n'umwana muto nya usanga ariko arahangayika muri ubwo buryo wabonye iwacu baratembera zandagara ndagucumbira basi bugari niraguhinda ndagucumbira bugari ubwo mujye wikumva system za fulani genda kuzimana pana muri kamera zandaga ndasinya kamera ibintu kina ndabikina mugara nk'ubu wamvumbuye fulani ni sawa je narabonye werese abantu bagenda n'amaguru birenge biri mu nta bundi buryo je nabonye nta bundi buryo mugeno batoramwo ntabavumbuye encore umustaragana n'amaguru muri quartier nashitse nukuri nashitse ndahagenda gute nashitse yewe fulani je nukuri none ngire bagura kaduka ariko umutereye abakunzi biwe basi uburangaje mbura make miliyoni nka zinga na 15 15 shibundi mema jana 5 ubundi muri komatere wiyemeje ngahe ndika muri komatere tubwiye wiyemeje kugira ngo tugure umuduga runera reka turagukunda abakunzi bawe nzogurirwa n'Imana canke ndazi oya nzogura n'Imana oya wowe urafite uko kuzoba umuboss cyane nguma ndodorome ngo ni wacu haruguru ake ndabigize no mu nzu mwicara hanze twicara hanze kwa nshaka guprofita gusa hama nubwo basi bagira so barateka basi nze kugenda ndi ukuri narahiba basanga bakora teka sure safi nunyizera kanugari portail nunyize wende hawo kwizera gute wewe ngo nagaruje igihumbi none vraiment tutabe nane kugisiga kwere gana nane kugisiga ko urya mu nashansabye hari undi muntu yogikenera wowe ufite menshi ndakuri igihumbi no ndakugaye umvise rero kuberi usa nk'umuse nka bizu y'igihumbi bunyene ndashobora kuyimenya no kuri kwa Mungu okay yes ni African TV welcome ladies and gentlemen muraho murakomedies rakomeze neza mu rusumi rw'ice nk'amwe mu TV na murereye my name is Frank the answer iyi ni African TV sonda gwikazo twakana uri mu Burundi mu Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya muri Amerika no Australia Bwongereza ndetse mu guviya abara ndavuga manti nabi Saudite muge mwese ndabaha ikaze bari mu Swiss muge mwese ndabaha ikaze no munsi udasanzwe aho turi kumwe na Ornella Mutoni ngo ni mof akana kamofe karibu sana kuri African TV naho ndagufatirana mugabo urumva amabwirizwa Uramutse abakunzi bawe basi usaba abakunzi benshi bagukunda abakunzi ba Save the Date abari mu rukundo na Save the Date muri iyi minsi nanje ndi mu rukundo okay ndabaramukije cyane abakunzi ba Ornella Mutoni rero mof abakunzi ba Save the Date ndabaramukije cyane ndabakunda bakunda kandi ko ishimishije no kuntu mwafata mu gongo ariko vraiment en fait no musi ugereje kuraba pa rapport y'ubwa mbere umunsi ma views arahari kuri YouTube pa rapport y'ubwa mbere si tukuri mege mu kina cinema ko ndabibona ariko nibatwaye ntambwe idasanzwe kera kweri ronse dika ku munsi waburenze ariko no musi mu matrani mire ku munsi tuzomenya ngira medaro nka senkari mede sabasi mede wenyine aronka senkari ku munsi Hakurumva ko intambwe nziza ku bakinyi ba sinema muri rusange. Ni nziza wanashima bose aho bari. Bose barashima uko ndabibona. Bambona bakenguruka views barazikenguruka. Bivuze ngo ya myidogo tugira igendera gabanuka. Yego. Bivuze ngo nimbere ni heza. Yes, no mustoza kwinjira muri Save the Date. Hari byinshi dushaka kuzogana muri Save the Date. Ariko kandi hari byinshi dushaka kugana kuri Ornella Mutoni. Ndashaka umwaka uheze wa 2024 usozereye gute? Abamwa kumeze gute ku buzima bwawe? Mwaka wa 2024 naragwaye nja mu bitaro kandi nisho dupanga programme zigapfa kuri warugwaye naragwaye tufyagenze gute naragwaye kuko bishakunda kuvuga ngo mu mpera z'umwaka abantu baragwara bamwe bagapfa natomba tukubure nari mfuye ivyo byo ni handi Imana gusa yongera igihe umuntu naragwaye numva nkafungura ibintu ngumva bingoye nabi ngatangura kuva misa nkabara mu mugongo nkibiri nako ndayibura nibazaniye stoma ndaje kwivuza stoma wapi bacha baranuma nje gukoresha ecography abdominal ngiye kwikoresha tasanga se amakarikire ni yamabuye usanga ja mu nda abari mu nda rero maze kusanga ndayafise sanga ari compliqué bisaba yuko bayabaga Charendo ndere muganga cyo kubagarana ugiye muri block bagusinziriza umubiri wose uvuga ati aha ndabyuka cyangwa sinzuka nararize ndi muri block muganga arambazanira ababayiki ufise yabaki twati zinaye acina mugana ko ifise ubwo bugufa aca mugira ngo ufise ibirarane by'amafilme y'abantu tarakora ndavuga ati yego buhumuruzo bikora nyene cyabarankora ndagwara
hama ndakira Imana yabanye nanje kandi nagwaye nyene nabimenye nyene nguma nivuza ibintu byinshi nivuza istoma nabibuze nzakumenya ku munota wa nyuma kandi bikenewe ko ca ngenda muri block kandi ntivyari vyorosha ariko nabona vyikora umunsi wa mbere winjira muri block ni kihe kintu muri wowe wiyumvira kuko twariko turasozera umwaka bishi bari kuvuga ati umuntu arinza gwara anya kwe kufana kupona kabisa kwitunganya ntuse ngari ungaho hari ukuntu nigeze kugenda muri block care kubera gutinya cyangwa mubwira Imana nukuri ko Imana ntava ngahanze yo gukorera ndasezeranye Imana sinabikoze byarananiye sinabishikije mbona narabigerageje kubikora birananira narakijwe ndagwa ubwo ko nagerageje gukora ibisezeranye nasezeranye Imana birananira maze gusubirayo igihe bagiye kunkora bakuremo amakarikire sinigeze senga mbwira Imana ngo uno wangize ngo nzogukorera avuze ati Imana icubona kimwiriye bari shokora ubugome bwawe reka bube ku buzima bwawe nukuri sinifuza gupfa nkeneye kubaho nyengere indi misi yo kubaho ariko niba ubona ko bidakenewe kumva nyene umunsi wanje wageze uzonderera yego nuko ari wihevye cyane nabisugo biba byari biteye ubwoba nuko nyene umuntu akora bivuga mu mfunyafunyo abivuna okay muri ico gihe warugwaye afite umuntu usavuga ati hanya no gupfa no guhira ariko urumva ko jubwa mbere warasezerana Imana ati jewe vraiment ninakira nzogukorera ariko ubunya waravuze ati reka ngende ariko aho ubugombe bw'Imana yupfa tukakubura nibaze niba napfuye kandi nkufise inyuma niumva umwuka gusora nka gospel no gasohoye gute napfuye umwuka gusora gospel Brema mushigikire ngirasare gospel okay wari uri mebi dasanzwe ko ndibuka ko no muri ivyo bihe wagize urubanza rwa anniversaire y'umwana wavuye mu bitaro uri umuntu agwaye amerewe nabi mugabo gakomeza ubuzima bwawe busanzwe urumva nagwaye nje mu bitaro nsohoka ibitaro ari tariki zingahe 3 December umwana yagize anniversaire de December nsohoka ibitaro ndavuga ati je nuko kwimangira n'ira abantu kandi nyene ni muri rubanza ngenda ncumbagira ariko ndavuga ati je ndarokora sinzi wandogeye mu manza numva menga nosangiye n'abantu numva menga harimo no gushima yego ibaze umuntu gukora urubanza arayavuye mu bitaro aciye akora urubanza ntatumire basi abana baze basi bajya kagato n'uduki tw'abana atumira abantu bakuze barafunguye ibintu by'urubanza gufungura ngahi Bujumbura ni hatari ngira mpfe none ubundi none tudashimye twari gushima mu buryo bwa gute ko na benshi bari baje n'abantu nyene twamwe tuyaga ngwaye bambaze meze gute baje kundaba nibo nabwiye irumva cyane mbona nkaho ndiko ndashima basi nakize ko narabona ko nyene nakize kandi narakoze Imana yarandokora kubera hari ukuntu ubigwara kungira gasohoka ukabikagira namabuye ko ta telefone sinakukorera aravyimba akavyibuha akanavyara rero hari gusanga gukuyemwo abiri rero jewe bace basanga n'inyama ibamwe amabuye ahubwo yarononekaye bivuze ngo sizosa kwigwara ni inyama yaroneka tayikini none nzobigwara gute nibaza hano nzosa kwigwara Imana ishimwe ko ara benshi birabica benshi amakomantere y'abantu bishwe n'amakarikire ni ingwara menga nyene yabaye nyicadu kuko nikera niyo twara twumva twe tugenda n'amabuye umubiri hatwe sogenda n'amabuye mu mubiri ibyo haruro twese bifite twe twasiharura mu mibiri yacu ariko Imana ishimwe yuko umva yuko umwaka wacuhera umeze neza ukize umwaka rucu utangura gute ufite izihe ntego umuntu afite intego yihaye mu mwaka nawe utanguye no gukora cyane kuko nagiye mu bitaro turasohora save the season ya mbere ko natangwa kugwara cyagiye nakunda kubona uzi ko kwigeze no kuwashika iganiro kamera ngo se namunavyutse nama nyene menga ndijiriye ukuntu kiriya gihe muri gihe misi ntana cende no mu bitaro nyuma yo kwisora Imana kimwe n'uko twamaze kuyikora twarayibitse navuye mu bitaro mva hakene ko dusaba gukora season ya kabiri naciye nimba ya mbere no gukora nasubiye mu kazi nk'isanzwe kurumva sinocangyama n'ubundi ncamva ukacuza ngaha onya mwaka wa 2025 ugakora mariage
ntunadutumire no kurukimana mimi akaroza ho gushigikira mariage ni si muri save the date nyine amanuna dutumire basi tuzase natwe tuhabe ko vraiment naratumiye abantu ku mapage no kuri stat we ni wandabiye ama stat naratumiye abantu mwese murahawe ikaze muzi uranga kuza African TV arase kuza kushigikira oya jewe urubanza rwa mbere jewe niho narindi narahacaje ko wambwiye ndatse none umuntu ataguhaye ubutumire woza gute muri mariage okay naye kuguha inbox kusanzwe hari ukuntu iyo scene ijya ya mariage ko ayishaka mu bantu benshi utubwira nk'abakunzi bawe ibikorwa byawe niba ucubwira muze kunshigikira nabo bandi mabasoma mu kumurakinana byongora kuza umva kugira ati kiretse uje gufata nyene ikijani ariko yateje kuzanye umva comment byongora no musi save the days irimo abakinyi benshi abantu batabonye mu ya mbere ko gushiramo abandi bakinyi benshi bashasha mbere ngaho once tugaruka filme n'ubuzima busanzwe bijya dukina n'ubuzima busanzwe urumva mu buzima busanzwe haraho umuryango y'umuryango rero twakomeza kwibanda kuri message y'imiryango ibiri iyi message yayo imaze gusohoka ikamenyekana ikasa nk'ikwirarangira haraje mu yindi message y'undi muryango canke niyo mpamvu mwabonyemwo abandi bantu mu wundi muryango mutaramenya kandi filme gitangura hari ukuntu gusoba ariko kwibandanye igenda ni kugenda itahura ni izina y'Imana ndi no mu rukundo rwa season ya kabiri gusumba yambe cyane sinababe gushiramo Mimi na Rivera oya Mimi na Mimi plutôt na gushiramo Mimi mvuga na Rivera sha Kado Havere inshuti yanje bone na Rivera ba plutôt na Rivera si hari ahubwo twakumburanye rwose okay Rivera gushiramo Kado ugashiramo kandi na Mimi ibintu bimeze gute kuri wewe kuko ni bamwe mu bakinyi kandi basanzwe bakina neza surtout Mimi Kado benshi baramuzi mu ntore nkindi ndetse n'izindi zitandukanye wabyumvire gute nyene ni kwa kundi uwandika story maze kwandika story kashomvira ahantu ho korande ucura mu korana tuvuga ati ahantu rekana ngerageze mwarane na naka naha anye ndabona ko nakorana naka kwasanga message ukura yandika ikikurumika muri babandi uvanye ngene ubazi nyene basanzwe bakina bivanye niyo message kurandika avuga ati ibintu umuntu yabinkorera neza noyo yes kubura umugabo umuntu mari wagira mariage bimeze gute ga niko ndabimenyera ko menga ndabura cyane ntamuyamenyera kabintu kuri kwimana kirazira kumenyera kaziri birashika ugasanga mu buzima igihe cyose iyo wakira ibintu ukongera kayubura wakira ibintu birasanzwe ariko harimo igikomere kidasanzwe gupfakara sinapfakara mu buzima busanzwe Imana zo bendinde ariko rero birababaje twinjire muri cinema en fait kuko uno musi abantu bariko babana ubujye buzima bwo muri cinema kandi bazi ko ari bwo muri mwo koko cyakarbo rero twinjiremo rero gupfakara ikintu kimeze gute gupfakara ni ikintu kibishe kubera umugabo abagiye ataguteguje mu gihe agiye ataguteguje no mu rugo hari igihe usanga umugabo ari we afite inshingano nyinshi gusumba wewe isigura ico kintu ca mbere kiba kigiye guhungabanya ubuzima kubera ko inshingano zo mu rugo nizenzona n'umuntu kuko naho yarayapfuye mu gitondo zashingano zimaze hari bivuze ngo ushobora kuntu zikora ku nguvu kandi bo muri hora bikora yagiye ukiri muri ka gahinda ukaje no gufatanya na zashingano ziwe biraruhisha birababaje ukashigira n'igikomere cyo kubura umuntu mwari muko murafatanya urugendo ko urugendo ruteye n'ubwo usanga uramubuze umbucu usanga uri wa muntu wavunaguritse umutima nako no usanga umutima waravunaguritse uri wa muntu wihevye niki mugabo hamwe hejuru ya vyose haba hari Imana niko ko ntusenga ukabwira Imana ati ibikoze nivyo mbona byari bikwiye ushime Imana ukabandanya ubuzima kenshi iyo wiyakiriye n'ingoga ubuzima burayoha nukuri uhuye n'ikibazo frani ukaca wumva nyene cabaye ikibazo ukakigira intambara uko uracongereza kuba ikibazo ariko uhuye n'ikibazo ukiyumvira ati ikibazo ndagikore gute ndagikemura nikizosubire kunshikira kandi wongera uvyakire uvuga ati je ndavyakiriye numva nahuye n'ikibazo naje ndi buhindure ndavyakiriye ariko ngerageza kuraba ukuntu ikibazo kitazosohonshikira ucubaho neza ucugira amahoro ubundi umunyeshuri w'ibibazo ucugira inzigo ntandi usanga abantu bose urabanga mubanye nayo n'abantu kandi ataco bakugira ariko uvyakirije usanga uri umunyamahoro iryo rya mbere mu buzima bugeze gushikwa n'ikibazo bikakunanda bawo kwiyakira mu ntango mugabo munyuko kica kuvuga ati none gute cinye nimenyine guheranwa nyene n'umubabara jewe shakaza nyabaye bigaje ibintu byose ndavyakira
sindabizi ngene ubwongo buto nyene mfite umutwanje ndawushyize ibibazo urashuha sana urashuha ngo babaye nk'isafuriya kujya kunumva umuriro bijye bintu bavanga umuntu aragira umuriro mu mutwe birabaho ku buryo rero jewe ndanga kugira ikibazo uravuga nka mugaye ibibazo nawe umva ibibazo biritsa ugiye ibibazo bihungira ariko rimwe na rimwe ndabihunga ati gute ndashaka kubona ikintu umva kirambabaje sindakivuga nakigumizamo aho siba munzi ikibazo abantu babika ibibazo vyabo muri bo mu nyuma ja kusanga agendana yari wenyine aragira akabonge kiwe bwiwe ubwo ntavyereka abantu teri nikomeze no kuri vyo nakugora yaho twohora James ikibazo ngo ubimenye ariko iyo uri wenyene ndaza uravuga ati ibi bintu nagira ibibazo nagyo utuma bisohora canke ugagwana n'ivyo bibazo bimaze bikahava ukabandanya n'ibindi kugwana navyo ni mwibanga just canza kuvuga ngo ndaje kugira Frank ifisi ibibazo ngo turi umfashe kubigwana canke uza kumbwira ibindi bintu by'intege canke uraza kumfasha umimanuro hamusho inyuma uzoca kumvuka canke uzabiri ibibazo byanje ndabyumva ko ari byo wanje nivyanje nyene nase byanje shinzirikana bavuga yuko abwo umuntu afite ikibazo cyo kuganiriza umuntu kugira ngo ashobore kumubigenda uku biboneka yuko ubwize gwe mu kigo n'abantu bakakuvuga benshi apana kumvuga bon ni dizera cyane dizera gose abantu ku buryo n'umuntu yambabaje usanga nasuye kumwizera rero uko kwizera abantu cyane byamabimvira mu kintu kibi ku buryo bishobora gushika ugasanga afise ikintu ushaka kuvuga nabwira umuntu geranda ko uvuze uraruhuka bura ukunda no mwijya binamikira cyangwa naza kunshira imanza tuvanye kandi yakora anyereka ko turi kumwe nawe navyihoze nawe no bibi shaduhura wewe friend ko teri inkuru tukatwenga ubuzima bwawe bw'iwacu tuvanye agahinda kanje kabara kibane ndagatahana nakagumana sindakagutura sindakagutako Shibunda bitabara muri komante harimo akadefu muri komante baraza kutubwira ndakeka harimo akadefu aho yes kubera ko nibaze yuko aho iyo uri wenyine nawe ucuba muri comfort zone ukikumira razi jewe ndakunda umuziki mvugije umuziki nkawumviriza nimba ari imiziki nimba muri mwende muri mu by'umuziki cyangwa mu mudi z'indirimbo za gospel ico mvuza cyose mu mwanya bivaye n'ikintu numva ashaka kuvuza je ndaruhuka canke nashovuye ngari ngo gose nkarira ndaruhuka none hako noza we ngakuremeka ibibazo vyanje sinukuma nigira nkarira hama bigahera canke ngagenda nkumva izo ndirimbo nkajya ngasinzira bigahera hama ngagwana n'ivyo bibazo nayo we ndaza kukubwira ngo kuko hari igihe ushobora kubora uri mu bantu bakuzungurutse ukimvira rero ningahanizere muri abantu bawe nizere ndimano zo wibaza kumbwira kujya kuntu bana n'abantu urabamenye base uyu ndamubwira ibintu aza kumenyesha imeze gutya kumva nyene uraza kubona n'ukuntu aza kwitwara n'inyisho za kuguha kumva nyene na mama ubuzima bwakugishije none kuno vume ngo urababaye gose nararusha urarusha gose ubuzima bwakugishije afite wagize umutima w'igisirikare kabisa nega kweli urumye giti ni igikuzo bwakugishije none no munsi ku buryo wumva yuko biva naho wavuye hari ibintu je ntasubira gukora gute nje nta muntu ngirira nabi sibyo nta muntu memukira jewe wewe ibibazo byanje turabantu gute mu buryo bwawe byinze memukangira ni bya bindi byo mu rukundo honyene ati gute rero byo mu rukundo kwa kuntu umuntu agukunda umubwiye utamukunda yicaye yumva ko uri umwana mubi aha honyene nahemukira gusa mu rukundo honyine kubera nasanze abantu bagoye umuntu ashaka kumbwira ati sivyo ndi mwoko nukunuka ashobora ko uri umuhemu ashobora ko uri umwana mubi n'umuhemu kandi wewe ukuvugisha ukuri kuvuga ibintu udashaka umva nubishaka wamuhaye ukuri ashobora ko uri umwana mubi honyine undi jewe nta muntu dushwana n'ukuri umuntu twazi umaze gushwana naco yivuga muri komande jewe nta muntu tugana bifu naho wumva baza wewe ndabivuga ndaje ndabivuga naho wumva baza frani je ndabiheze ndiha amahoro je muri je naho tosaye mbazi ndishamo ko wazinsavye kugira nduhuke ko umutwanjira roha cyane none mugaheza mukaguma mbona neza umuntu yego unwengeye cambona ko wasikase ukundana akari abantu bira mu byo ko bafite imitima nyine barahemukirwa cyane nabo nyene niyo mpamvu nakubwiye niyo mpamvu bisigaye bingora kumva ubunzengurutse ari wese no muha ivyanje yavuze yuko batarigira bashwana n'umuntu yavuze yuko batarigira baja mu kabifu n'umuntu bifu no gushwana biratandukanye hariho ibintu ushobora kuja muri bifu ugasanga n'umuntu yayizanye
wowe unzaniye ko beef sindayisubiza inyuma ko wayishatse wayizanye ndavyakiriye beef kahaguma ndakivuga Abel Nduwayo mwatanguye mukorana cyane mu nyuma twumva ngo Abel na Unera ntibabanye neza hari amabeef hagati yanyu nawe umva deje umva ko hari ibintu mutahurije yego ndabivuga yego okay Abel Nduwayo ko nimeshi bakeneye kuvyumva twarakorana sivyo no mu kuza gutangwa gukora ibi bya firme nahereye muri G5 kwa Abel Nduwayo turakorana nanje ndatangura ivyo wanje ndakora siko hanyuma Abel aza kugira ibintu by'amakontra yimva tutafite zaraheze asinyisha amakontra abantu bose akora kinisha amashasha hama ni muri iki gihe nyene mu gihe ca save date ngo ndakora save date mwibanga narayisohora kubera ngo abantu babimenya ko isohotse acha nawe aragira amasezerano twe contract twe kugira gusinya ndaraba mbona harimo ibintu bibiri nashaka urumva ndambye je ibintu bibiri numva aho bigira kuno kugira nanje binyorohereze nakazi kanje kurandira na confise akazi kabitse umuryango nkeneye gukora muri ubu buryo kugira ibi bintu namama guhera ku wa mbere gushaka kundi wa mbere nkararayo nkavyukayo nkeneye umusaruro naho tubamishe ko ndawubone niko rero kuri ivyo bintu twabihuriza ko neza bivanye n'ama pourcentage yari yashizeko nico mwapfuye yego bimaze kwanga cha turica arateka ndapora je nasi nakubwiye ko nipoyera nipoye neko ndakora save the date ndabande ndakora mu nyuma nk'abantu twakoranye atakindi kintu nakimwe turapfa n'umubosi mwiza nani ndumukozi mwiza umva kwa kuntu umwiyicara undi akicara ngira agatunga imitima undi agatunga imitima mugahuru ukabona menga ibintu mu biheza turasa turayaga turabiheza tuja mu mapuro rero turakorana kandi neza waramutumiye muri save the date cyagihera bisa ntiyaje niyaje kigeni hari izo beef hari ikibibazo niyaje arasikutse kandi nateguye kumushimira umwanya munini mu jambo kumushimira umwanya munini none gashase wenyakiriye kandi wenyakiriye muri sinema ariko ubyo horomva amajambo bakuvuga ko naberiweho ibijya by'ubuhabaranga ubusheri kuri umusheri kuri umugore apana umusheri yari umusheri gusa kuri umugore wiwe ashandi singo wa muri hakuza murankomeretsa rero ndabisaba nera byavura singo wewe umukobwa mwiza nkawe gutiyo basingo ngayi bujumbo wandoza ndogore wakuroze niya karavye nimbara karavye siko nahora nimbara karavye na karavye iruzi ikizira ahubwo rero mundangana nje koga umukosha umurangiye muri commentaire kwibara ibintu oya uko singo mazina kinore singo nta myaka no kuri ibyo myaka yikwikura none habuze umuntu yiyemera ko umuntu afite amahera hano umuntu hovyo adafite amahera uyu muntu oya ntumurara amafaranga nera oya jenda kwekada urukundo tamera rurimo niruryohereka yego niruryoha rurabiha mugabo nagenda kubwire urukundo nago wagiye kugera kujya inkoko kujya kunywa kave kawe uri kumwe n'umuntu ndakunda amasaha napfa hari amasaha napfa hari ukavuga ari ibintu cyo ndi mu mana binyize hamwe kubutenda ikimenyetso mana iki gikombe kindenganye n'ibyandi bizoza gari ibibazo bivuze ngo rero nofuma nk'uyeneje tukakuta umucango ariko nwenga ukanyishimira ukanga kwishimira ndago sinzobaho kuko ibintu bindi mu mutwe sivyo abandi bafise abandi akubwira ati jewe nzogenda nzomukundirayo none jewe nzorabicama urukundo n'amafaranga niye afashe neza iki nukuri jewe naho yomfata neza namukunda twobana nabi none keya no ikura none gutwengera gute kandi nawe nyiri rega no kubona ngo ndakubona mugwagwa nukuri navyo ndoshobora rero jewe yo reka ndabasingo none ngira navyo nivyo nshoboye rero abahungu n'abadafite amahera baratinya ko gabasa nka mwebwe ico kibazo gihari ikibazo cyo kutigirira confidence mwabahungu bahungu mwe muri mu bintu muzi byo baraheje kurongora weje sinabimenye Mugabo Maria aracaba. Maria aracaba. Basingo n'abari nyuma ya kamera bose n'abasingo ngaho honya bose. Bose ni benshi barabasingo. Gusa vrema. Nakubwiye ko ndisingo nzo bandisingo. None siho mvuga ko musumushe. Uyu uvuze ko tawufise? Oya siho ndivuga ndamufise. Rero muri nta twigera tumenya. Oya nanje namwerekana. Fise wawaje. Mwaduhakaniye uherutse. Oya. Mwarahebanye kadri. Ndabije ko kandi cyane navyumvira uno munsi. Murazi gituma?
ndakavuga kano kaba kimwe sawa no muri commentaire muri sinema nabibonyemwo Chris arapfa yapfuye kwe muri sinema arapfa cyangwa muri muri commentaire ati ko Chris napfuye none bizogenda gute canke ntari ibintu bitagenda neza na Chris nico tumamwishe muri sinema kugira ngo ntazogaruka entreta ubu navuze ngo ari singo berutse twaje nk'abantu bakundana banavyutse banashima bajyanye barori banga twararibonye yo karabaye bari bavyutse uno munsi atubwiye ko ari singo turaryamana n'umusinomo turi kumwe murajyamana na Chris we yawe kuna ndaba shaka binyemeze tazi turaryamana prema nakubwije ko Chris rega abantu baramumaye ku nguvu kandi rero abantu bamaye Chris mu munyambure kubera usanga ari bitumye imbasinga n'ukuri usanga ari bitumye imbasinga kubera baguma hakika ko ufite umusheri ubure wabwira ubu heruka ngaha Chris niwe wabwiye ko ari singo amwe mu mudubeshe oya gihe mu dukorera yabwiye ko ari singo naye ndababwiye ko ufite umusheri utenaye kumihakana ubunye mugabo wewe bambona arurimwe Imana yaramuteye iteka ashara mu musheri acarandoga naje barameho nanije ko nacenda mubura ibazira kuri kwiwa Imana ibabarira umuntu yandotse Imana kuba muroze murogore basi kubera baje ko n'umukobwa mugabo bitanga amahoro we kutaje mu rukuru yestanga amahoro none hako wihuta ukavuturura ivyubonye byose nenda kurya amatama nkabwiye ati bon je t'aime Yesu nzoyibwira arana nzonkaye neje n'urumubati je t'aime cange amasinzi zini biki hako je uza kumbwira je t'aime ya fake nundi rero je t'aime bakubwira nuna yumve ukumva menga nigeze inaca mu gutwi none iyo ndayikeneye niyo bakeneye guteteshwa ndenda nafite kandi singoni nyine ziki uyavuma bimwe ya sinzi niyo mpamvu nditonda frani urabona iyo uvuye mu rukundo uko biri kose wahebye urababara haba ari akantu kaba kasigaye katari neza kubera ubumva buri singo ariko kushoka wihuta ugasubira mu rundi rukundo nabyo si byiza hari igihe ubugiye kubera wihoze hari igihe ubugiye kubera wumve gusa ko ubaho ufite umusheri wumva impamvu ziba nyinshi rero urukundo rufite impamvu nako nkeneye nufuma numva ndi singo nibwira juteme niryamika nasinziriye ukiguriye ragu ukifotora yego nkirisha numva nkibwira bon appétit yego bahungu rero amufatirana uyu mukobwa muri misa kire mu kababaro ka deception oya nayo ndimo warahevye canke warahebwe nayo ndimo jewe barametse bombo class gute ubaho gayo umukobwa nk'uyu unya wevra birashika amafuti y'umukobwa ka cyane kandi ni bahungu namwe mufisa amafuti mu rukundo maraza kutubiga muri commentaire mu rukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa ibande bagira amafuti menshi nawe randa bahari hari igihe uhura n'umuhungu w'ikiyashu hari igihe uhura n'umukobwa w'ikiyashu urumva birashika mu rukundo niyo mpamvu wamubona abantu baguma bidoga bahindura bashira kubera hari igihe umukobwa kubera mubi hari igihe n'umuhungu kubera mubi umva nta muntu mwiza abaho kandi ikindi naco tukwiye kumenya urukundo ni ruhoraho urukundo rurahera rero utahura ko ubwo wari urimo gwaheze utera charge uraba undi uzogwamo ukazowishimira nago ruheze tuvyakira nte turi mu kwezi kwa gatatu ukwezi kw'abakenyezi ubona ko ari yarara kwezi gwana gatika kana uno munsi ukwemera kurongogwa mu rugo n'umugabo aguturubika anurubika niko zuba kuvyibuka ukajambo kibuke niko zuba narubomora mukaza kubivuga kuri soso jewe none anurubike gute nanurubike je nariruhiye ico ni cambe cyangwa ngundi munandusha akurusha kabiri nsango nararushe abasigaye kompfa ubuzima bwanjye ndashaka bukene singeneye gupfa ubwo rero singeneye unurubika ngeneye uwunkunda ubuza agaciro kiwanje kandi najewe ngamenya kiwiwe kubera nzi agaciro kiwe akamenya kiwanje bica byuzuzanya tubana neza nani cyo twaronka dupfa rero mugakubwira nk'umuntu agukunda nawe ukunda biragoye tubipema abari kibazo oya uciba gute urukundo turuheba gute urukundo rwo tuma twibaruka twibaruka cyane cyane ariko kambere urukundo rwo rutuma dutera imbere kuko wazi Imana ihezagira babiri haje umuntu umwe nimuhezagiye cyo kumenya ko ihezagira babiri oya sico kimwe nera kuko ivyo yari kuzana turi kumwe kandi avango babiri bakundana we ariko bahuza namushaka muri babiri menga ni muri kumwe
numva byose no kwitonda Frani we nukundana ku ngufu ushakunda basi wandongeye umeze gute oya nakurondeye bije mu diaspora ariko kandi ikindi kintu mwihaye muri nemera nero umukobwa nkakwiriye amafaranga akwiriye kumushira wanza ngahanya kamutura n'umuduga akagenda ari mugusha ibaze vura n'amaguru ari mugusha arambeshe singira n'amaguru cyane nukuri jewe atari hafi cyane barabara negeza kumanza kugenda ngashaka kubera ngafata taxi ndiko nagereza kuvuga ngo umuduga oya nenda usabira umubesku mvugisha ukuri gusa ngenda n'amaguru niko kuri ateririye nta modoka yinjira ngaha mu rupangu kandi hariho na parking ijuwaje hari parking nziza ndariko ndazi harizo umwaka wose atamodoka yinjiye hano bose barakenye n'abadiaspora barakenye abadiaspora muremeye basuzuguye kora every aguhe oya sinasuzuguye oya ndahoze hera izina giwe giri kuri karangamuntu kugira mushire kuri Western yitwa Honera Mutoni turaza kubana n'inimero za karangamuntu kugira ngo muce mumwemeze za telefone kugira ngo bakwemeze mubose ngari mu diaspora avuga ati jewe nirigiye gihizi jewe ndamukunda fuke naje nteri ntamba no musi ukwemera proposition umuntu ari we wese ko mubakanaga nere wari we wese gute wo nkunda ugukunda nkakunda kandi gashireko nagira wewe rego nkunda nagukunda igabagore nimukunda dukunda aho ibintu bimeze neza muge muruba we baguhaye urukundo ibindi bizoza mu nyuma buri wese aho byongora turakunda wangu sure dushaka kubaho umuntu akunda naho muba ufise ahantu utarenze ariko umuntu ukunda uraharenza kandi wumva umenga wogira mutsi nyene yiwe uramubaha nyene ugasanga biteye n'ubwoba rero jewe sinzi nshuti z'imisaraba none birangiye biguteye agahinda kiri kuri kwimagine ndagoye kumenda umunyagahinda kubera yatera inkuru bakagira agahinda niganira afete we bivanye ni experience kumbura ufise mu buzima hariya amarimito amaze kubiha mu buzima hariho ibintu n'umunsi wisunga ko ati jewe kugira ngo mbane n'umuntu nuko mbanza kugira ibinya sinshaka gusubira ko barira mu rugo ko narababaye uno munsi kumukobwa no munsi abavuga benshi no munsi mubayeho kugira ngo genre benshi basa neza giriki atabuzi bafise no kubabaye nyene urabyumva urose umuntu abandanyiriza aho warugeze ni uba wishuwe uri mu nyisho urose n'umuntu agabanya aho warugeze nafira bishira none wogira gute ega ubuzima buguhanye n'Imana iguhanye ni ibigukwiye hari yewe nako byo bipfiriye ukavyakira ukunyine niyo mpamvu rero ibintu ndavyakenda ngo ni ivy'Imana iratanga dosanga ariko ndavyakira iyo ibibazo bije wowe urufata ko ari Imana ibizanye canke ko ari kigeragezo gisanzwe ca Satani oya ndafata ko ari kigeragezo ca Satani ariko nkumva ko ari Imana ikwiye kwikuraho kandi hari n'igihe hazi ibintu nkumva ko bije kubera Imana nkumva ni ikintu kije kugira kinyigisha nkumva ati iki kintu iyo kitaza hari ibintu bitari nari kwiga canke hari ibintu nari kwifatira ingingo kwaje kwezi ndo umuntu Frani twoshora no kubana hari ikintu kitagenda neza kananiye kukubwira uzonigira umugabo mwishuka sinagwane gacanga umanga ndakubabarira ku nguvu imbabazi zikambana nyinshi nk'umudazi gutazi insaga kandi hari ikintu kiri mu mutima ganera oya kiba kindimo ndakibona nyene nkumva sindagikunze gusa uri umuntu anzi uramenye urambona kubera ukoze ikintu sinayikunda sinwenye ndayikwereka ariko simvuga amwenyura simvuga rero kaje numva kugira vyorohe to ngume ndamubona neza ndamubabariye hama mbonye bimwe bibandanye niko ameze ndavyakiriye menga harakana ko udafata ingingo mamumvise nela wanyu mukunda nanye ndivuze naco nisari oya afete ari abantu bazi yuko mwebwe doka basta hari mutagira imitima yo gukunda genre muhubuka mu rukundo bigenda gusa mu rukundo yagiye bishika umuntu agahubuka rega nanguvu bitwabe mu rukundo ubwenge bwinshi nibukora bamaze guhubuka mu rukundo yego kwere wisanze gute mu nyuma mu rukundo wahubukiye wisanze ahubwo nari rofa sana gute wakunze umuntu uramukunze n'umutima wawe wose uramukunze umubona nka marayika ukumva amenga niyo hinduka zo kwamara wonyene aho nuba wahubutse
wahubutse kubera mu nyuma umaze kubona ko bikunda ko ahinduka ubwenge bucose bakikoma kumbe nari narwaye mu mutwe umva wahubutse nivyo umva twahubutse twarahubaguritse ingora ari experience zidasanzwe kumbure mu buzima butandukanye ariko kandi hari inkuru nshaka ko tuzogaruka ko sindazanye nk'ubu nyene cyangwa tuzorizana mu nyuma uko bishaka abantu benshi nira baramuzi baramukunda gusa ntibazi ati yaje ava hehe no munsi barakubona benshi bakibaza nera mbega n'umudamu ni nkumi abantu benshi batazi ukuri ariko umwanya umwe bakumva uri kuvuga ibintu by'umwana undi mwanya bakumva undi mwanya umushinga undi mwanya ngo ufise umushira ukivuga ati none ornire ibintu byo biri compliqué oya nabwo ni compliqué urumva inkuru uyivuga bivanye naho ibigeze niyo mpamvu ngira abaca bisamira hejuru ornera mvuka ku Musaga ngasi mvuka umwana mvukiye oya mvuka ku Musaga nakuze nk'abandi bana bose ndiga maze kugera mu 10 nagerageje kuyanyarutsa nari imyaka 16 ndahagarika kubera nari natwaye inda ndavyara maze kuvyara bishobora ngo mbana n'umugabo tumaze kubana n'umugabo nyuma y'umwaka umwe n'inusu nace ntwari ibindi nda ndongera ndavyara umwana w'umuhungu natanga ku mukobwa cyangwa umwana w'umuhungu babaye babiri ndakomeza ndabana n'umugabo turabana ariko tubana nabi cyane pe nyine basha hamwe yombwira ko ingo zisigaye ari nk'izo ngo nubatse ubwo rugo rwa nubatse no biheba ngimiruko kubera numva mengo ubu niho nubafise amahoro gusumba aho nahoze kweli rero turabana mbona nyene ndamwizingira kuko sinumashaka kubona kwawukana numva bizovugwa cyane mu bantu ariko abantu bavuga ibyo bashaka kandi kenshi abagore twa mu makosa niko bimeze ni navyo tuzo kuvyakira rero turavana ndatanga ubuzima bwanje burakomeza abana babiri ndaho ndaposhije n'abana banje n'abatunyanje babiri tubana mugahari abandi batunyabanje mugatubana na babiri n'abana babiri nifite ubuzima bwanje ngira no hamanye yumva ndi single mother uvuge n'abana tuvukana kuno bangana ni ndwi umuhererezi afite imyaka 4 kandi uri imfura umuhererezi afite imyaka 4 aja muri cyane ubaburanira ani imfura donc nwarakuze ariko urumva mama aracyafyara agiye mu myaka 43 mwemba tabyara aracyafyara n'ubundi budeje umwana w'imyaka naho ndazobyara rega ico gihembya nwari ndafite imyaka 16 mama nawe yarafise iwo muhira bayimenye je ufise amezi 6 hano nyegeje ndayiryama kuma ngwara amaso kumvuza amaso nimwe shituzi dushusha tije nabyo bishobora nakuze byibushe fise umubiri nanu wakeka nuko guca nicarika mama ndayimubwira afise amezi 8 afise 6 mama barumiwe nyene baburi cyo bankoza gusa kandi n'ukuri suko nakubagana cyane mugabo nawe muravyumva ngene nifitiye n'urubiri ruvyibushe ni nukuri birabaye rero mama sinace ndamubuza ngo uki numva kandi ko je naciye nanje nja ku mugabo bana n'umugabo usanga hagiyemo iyindi ndavyara uwundi mama nyuma y'uwo umwana wanje agira kabiri afite imyaka 8 bivuze ngo imyaka 8 umva arafise abasumba batonya banje ni mukuru kuri batonya banje umva babanyuma babiri no kobuzi hari ikintu wavuze ati nimba ingo zisigaye zimeze nk'uko narindimwe nukuri ndashakane gumira kunyene ubuzima ari bwo bwiza mana sindabivuze ngo ndabivuze kwera ngo ndi imbere yitangaza makuru dufate ko atanumwe hari ngaha ndije nyene ndiko ndasenga ndiko ndabibwira Imana mana nimba icumbikiye kimeze nka kimwe wari amaye bwa mbere uko nyene ndabigumana imigumira uko umwe utwo kwinjiramo kugura umuryango gatoya ni bihe bintu yes nturengera ni bihe bintu vyatumye wumva yuko urwo rugo uno munsi rusumbwa n'ubuzima wayo muno munsi donc ari nk'ukuzimu uyu munsi ndavuga ati jewe ngiye kubangira abana narose canke nabuze ndasabye ideni turariye canke ingenzi nafashije ingenzo nugo rugende ko ndaguhama
sindi wa wundi nicaye neza amashi umuntu kandi no kuva na kera nacibwe nk'ikari sinakunda kuguma meze ko ariko ubwo nari ndimo mu ncamake narukundo rwari rurimo ikindi rwarimo intambara rwarimo ingwano na karate nize sindi umujidoka none mba naye kubishobora urukundo nari nkiri muto mfite imyaka 16 nari nkikeneye urukundo hamwe abavyeyi bari bagejeje ubundi abandanyiriza ndarubura ahubwo nja kwiga karate kandi nabishoboye atanga upfura no mu wirandemera bivuze ngo sinari ndabishoboye byarananiye nariko ndihata ndafise ukuntu nihambira ku kintu frani mfise defo yo kwihambira ku bintu je nashatse ikintu sindakiva ko naho kibari kibi nguma ngerageza nta kintu mana yanje naho kibari kibi ndagera mfa kuba naciyumviriye gusa nagishatse ndagikora rero niko akunda avuga ati jewe urumva nzaye nwenda nkiri muto cenja kumuka bace bona ndavuye ngo yananiye bazomvuga bavuge muhira iwacu iki niki byinshi kandi abana naho kanya nkaja muhira sinzora ngishunda baha ikibizongora basanga ndiko ndibohatse turagumana ariko iyo vyanse biranga kwerura bivamo ugataha kandi naragerageje no kura imyaka 8 yakapfa naragerageje rero byarananiye nagize imana nagize imana bubaka nkiri muto nk'ubu banaraza nyimvi bakwitwa cyane naravye mbisura bakagoroza kandi vraiment jesindi womengana umwana mwiza mwaye kamegana umwana mubi ugirana ikintu camukoresha wamenga siwe sinamutahura ko yoba yiwe ko navyumva fatawe igituma unarashaka urugo rwiza umugabo mwiza please niyo mpamvu mvuga ngo urukundo gusumba ibintu ico gihe rero nabuze ibintu mbura no gukunda mama jewe yewe nera Mungu wangu nisaidie oyuburiye rimwe urukundo uburi ibintu muri makari mu muriro umusiriza kurengana arize yego kubera nari kumenya ariko ndibuka ibintu byinshi ariko ni ibintu urumva biri kubyigisha abantu benshi badukurikirana vena experience zidasanzwe niwe nera niwe kabisa kandi atapani n'ibyo undi muntu ngo araza ngo akitapa ngo agire nta muntu abura amakosa mugabo jewe nari uramaze kuba ahantu ufise ubwoba ko bashaka kwirukana ukabura aho uja amaze kuba ahantu ufise ubwoba bwo gutakaza ivyo bintu urimwo wumva uburyo ucubamo wumve ko umva nta muntu abona amakosa ko murazi umugabo ashaka no gusanga igikombe gisanzaye harya niki ufise abana babiri nta mukozi ufise niki nabitahure acagenda kucara no mu bandi arashitsa kumungana amakosa mugabo sa amakosa niyo mpamvu mvuga ati umuntu agutahura uruzuzanye kuko gutahura akabona ibintu byakubanya ari byinshi ashitse yovuga ati eka ndacegeranye kuko nacavunika kuko abagore budukora tugatanga amarasiyo mu nzu canke niwanashima ugasanga umugore ndiza menshi gusumvya umugabo kandi ubundi ho no muri Bibiliya no kuva kuri Adamu na Eva Adamu bavuze ko azorya rusha twebwe tuzovyara turusha ubu tuvyara turusha tukarya turusha ubu rero ibintu byose by'abagabo bya ni mu mwuka uno munsi ariko kandi kimwe mu nyigisho wakuyemo muri buno buzima ushobora guhanura n'undi mwigeme wari we wese niki abigeme byadufise ibibazo ivyimviro bitandukanye aha umuntu muhanura kumva aragututse ataka mupfa numva nimunuke umbabarire niyo hakiri yanje jewe ndiko numva umuntu ari wese yohitamo urukundo gusumba ibintu I'm so sorry nimba ukunda ibintu nanje ndabikunda pe ndakunda n'ubuzima bwiza ndakunda kusa neza ndakunda kwambara neza ndakunda kuba ahantu heza ndakunda ibintu byiza ariko nibutse ko nobigira kuko bitwuma jidoni nkabura akamorare k'umugabo nkamuraba nkumva sinoshobora kumusoma urumva cyane nibuka yuko ivyo bintu byotuma mba mu bintu byize ko nkahangayika nkaja hanze maze kuja hanze urugo rwakora bomoka wa muntu ariko aramangayikira bimenya arangirukana nkabura urukundo nkabura n'amafaranga none why ariko ndondeye urukundo ibintu birazi imana irahezegera n'ababiri bakundana irahezegera kandi imana iyo ikubonye kuko urarondera wisunze ubuzima bwawe n'abawe atamuntu mukumurana atawushaka gushira hasi birikora
yego birikora pe ngo niwenera rero jewe hakiri yanje Ornella Mof muri Save the Date umaze kureba Save the Date season ya kabiri partie ya mbere gendwira muri commentaire raba hariyo link ya filme yiwe nziza ifite amasanamu meza ujya muri ko murabona hajya niwe wurero uno munsi twiganiye ubuzima bwiwe African TV ndabakunda ndabashimira murafata mu mugongo pe Franiki n'umuntu mubwiye ikintu agikora ni bangahe murabona muri community yabo hariyo link ya Mof bangahe reka shimira Franiki reka shimira Mimi Michael yego ndamukunda Mimi ndimukunda na Mimi wenda go cyane Mimi kandi umwana mwiza yego rero una Mimi twamenye kuva tutaraza muri filme twese mugabo nabugenzi canke na kuntu sinamubona nkuko ndamubona no munsi ni bwari bwahatari nko no munsi rero sinzi n'umuntu mwiza nyene n'umuntu ngase musangiye ibibazo ne muri kabakundana gute abantu gasho basangiye ibibazo reka bakundana gute ese mufite ibibazo none mpamvu dukundana mukundana musiko musangiye ibibazo Mimi Michael pole sana umusi wacu urahari na mpamvu yo kwiganyira Imana ihari twaramenye Imana oya nishokora sitayino kandi mwese muri abakobwa beza none beza bisigura iki nibo baba ngo beza ngo ni bababara ngo kubera ngo biyandarika muratubeshera mukutubeshera bajya bose birirwa barakora ibisanga mwasanze bose ari beza no musimfisa akantu ko energy banyoye ni biri mu kindi kintu gusa rero ushobora gusanga ndose aho ni video rero sinabwiye ko mbura kuntu mvuga reka nganiriye mwebwe ko mwebwe ndi muri abakunzi banje rero naho we ko disigura biba bipfuye ngo iyo wisiguye biba bipfuye bindi mbere pro yesi ndagushimiye cyane Leonera ndagushimiye cyane message me ku bakunzi bawe bariko baraba Save the Date message imwe no basaba ko mukomeza kudukunda mukadushikira ko turakerenga ingufu zanyu kuko nizo zikomeza nizo zituduza kandi zo nguvu zanyu nizo dukura no mugenda tuba ngo buri munsi niyo mpamvu tubakeneye cyane rero hejuru ya byose umuntu dusengere ibintu duhura navyo Imana ibicira inzira yaba ibigerageza buri bintu ducamo iki niki Imana ikomeze kuturinda tube babantu beza dukomeze kwaha mu message neza merci beaucoup. Merci beaucoup.